Amashimwe cyane ku bageni. Kimwe mu bintu bikomeye cyane abantu benshi bari biteze kubona kuraba mbega Izo Chris hamwe na Mutoni Ornella wabari mu rukundo. Ibi ni ibibazo byinshi byari biri kuri no sale cyangwa se kuri kino kibanza kidasanzwe ca meri ya Bujumbura, aho abantu bose kuma bibaza ati mbega ahantu hagira habi biki, ariko tubutse yuko Mutoni Ornella hamwe na Izo Chris mafoto yamaze imisi atembera ku mbuga zitandukanye, aho amaze imisi nabo nyine bapostinga ko bibereye mu rukundo, ko binjoyinga urukundo, ariko vyaje gutungura benshi. Urabona ngene binjiye aho no musa benshi bari baravuga ati murindire twakira abageni yemwe, abageni bacu bagira binjire kabisa kabisa. Abantu bose bari bazi yuko ari ETA-CIVILE igiribe, kuko urabona ko hari handitse save the date. Murazi vyabaye ngaho, mbega nubukwe cyangwa nibiki? Reka tubirabe ndabaho umwanya sindabarenze amajambo mwirabire ivyabaye. Hari no munsi nyene kuwa gatandatu itariki 19 ukwezi kwa 10 itariki 20 n'umwaka nyene turimwo. So reka ndabaho umwanya rero mwirabire ivyo ariko bibera aho kuri meri ya Bujumbura. Mbega ko baje bafatanye, wabona neza yuko bari biteguye, abantu bose bari bitegura urubanza, aho bavuga ati mbega ibintu gira bibe nibiki, rindira turabe. Reka namwe muvyirabire, ntimubaze ngo izaki hari hariko habibiki, ngo mbega abo bantu barakundana cyangwa ntibakundana, mbega bari mu rukundo bari mu rukundo. Reka mwirabire rero ivyabereye muri ico kibanza. Ndabibutsa kandi yuko ireresi yanyu muriko mukurikirana kuri Isaac TV yitwa Coffee, mwari maze imisi muriko murayibaza, muriko muri doga. Benshi bariko baribaza ati mbega ireresi yacu izoza ryari? Ni ireresi babonye sezo ya mbere mwarayibonye, iyi sezo ya kabiri rero izoba ikaze cyane, izoba iryoshe cyane, aho guhera ku munsi wa mbere isaha iyo ariyo yose muzobona igwa hano kuri YouTube episode ya mbere season 1. Tubitse ko sezo ya mbere muri bukaho yahereye. Reka ndabibutse aho sezo ya mbere yahereye y'ireresi yacu Coffee, aho Karine na Bosi bahuye. Isaac ari kumwe na Karine, Bosi acarabagwamwo. Mbega murazi cyakurikiye, murazi bigira bibe muri sezo ya kabiri. Rero amakosa yose mwadutoye, tunenge twose mwatoye muri iyo reresi twose twarakosowe, aho wanashima irimo abatari batandukanye muri sinema ndundi. Harimo abartiste banyu Sabasi, Nkuru Nziza hamwe na Mimi Mireille, eka nabandi surprise muzobona ngaho. Cyane twa Isaac Classic. Reka turindire ireresi Coffee sezo ya kabiri ku munsi wa mbere isango. Mugume hafi muzobona ibaguye ko hano kuri Isaac TV. Aha, Bosi na Karine barahuye. Mbega bigiye kugenda gute rero? Sezo yacu ya mbere sinema yacu Coffee ihereye ngaha, igarukiye ngaha. Yemwe n'ukunda bashimiye mwese mwatubaye hafi, mwese mwatugumye hafi, mwese mwagiye muradukosora kuri tunaturiya. Imana ibampezagirire n'ukuri, muri abantu biteka, ndabakunda mu vyumve. Abantu wese yagize uruhara muri sinema kugira ay partage ay abandi, arindire episode kuri episode, n'ukuri Imana ibahezagire. Amakosa twakoze twarayabonye. Amwe muri ayo makosa harimo umwanya muto ngo nutu episode tugufi, ariko twemeye yuko muri sezo ya kabiri tugiye kubikosora byose. Sezo ya kabiri rero izotangura ryari? Ni kuwa mbere. Okay uvyobero byaha kugira ngo bashike hano. Akora yo nabuye ubwo basindi uko biko birane. Mudufashe abatari y'abari hano fresh. Uburyo byasubira turapare kuko bari pasteur yabonetse. Amashimwe cyane ku bageni. Nari bari kupimwe zibaye nyinshi bane. Amashimwe cyane kuri cyo dukupe.
murakaza kaze muri beza twari tubakumbuye bari mwabafuhiye pe nta no kunyitabiriza mbere voilà iyi ya nyuma turayita gutya hari n'amarembo karibu cyane ndabona bigoza no kuryohana ajye mu SUBCRIBE mufata agafoto muheze mucyo muhingo kandi na mwanyongera amashimwe cyane cyane ko muzamukora reka isaki bari bagiriye neza wala iradimaye kucura bikorera ntacyo nuko uke mu byubahiro byaho kugira ngo bashike hano akora yona mu biyo baba basindi uko biko birane mudufashe Barapari ya wali hapa mudufashe Ubundi byasiri turapare uko bari pasteur yabonetse amashimwe cyane ku bageni akini kwa mbio aya abatari kwekura aya numushimwe nzigo wasa gende nsubira inyuma nari bari kupimwe zibaye nyinshi bana amashimwe cyane kuri cyo dukupre murakaza kaze muri beza twari tubakumbuye bari mwabafuhiye pe nta no kunyitabiriza mbere voilà iyi ya nyuma turayita gutya hari n'amarembo karibu cyane ndabona bigoza no kuryohana ajye mu SUBCRIBE mufata agafoto muheze mucyo muhingo kandi na mwanyongera amashimwe cyane cyane ko muzamukora reka isaki bari bagiriye neza iradimaye kucura bikorera ntacyo nuko babona haleluya aya ni mwekizi wa ariko ko mbonye hariya ariko ko mbonye hariya cyangwa ngo yabe ari cyo cyane kakomaje nuko rero bamaze kuramutsa abantu ibiro ndibaza mwese mwabibonye igikorwa nyezina cyagiye gitangura rero kumbe save the date ni reresi ni sinema yabo igiye kuza iraca kuri channel ya Ornella Mutoni kuri YouTube aho mugiye kuza murayikurikirana aho baciye bahitamo kwerekana igice ca mbere ndaza nanje gufata umwanya ndabereke projection berekanye ndabereke agace gato yaberekanye muri reresi maze ibindi muzovyirabira kuri YouTube murabizi yuko isinema ndundi irakeneye gushigikirwa irakeneye yuko tuyirabira hafi kuko bariko baritanga cyane sinema y'u Burundi kiritanga cyane kuko muravye ingene Chris hamwe na Mutoni Ornella bariteguye neza baripanze neza byarabatwaye umwanya byarabatwaye uburyo eka n'ukuri barakwiye gukezwa barakwiye gushigikirwa abazobashikira ni bande ni mige bafana ni mige mukurikirana ibikorwa byabo ni twese hamwe tugiye hamwe twese bizogenda neza cyane reka ndabakeze rero Chris ndagukeze bro hamwe na Ornella felicitation akazi kanyu ni keza cyane maze mubananye mutera imbere nk'umuzinga reka murabere agace gatonya ibindi muzovyirabera kuri YouTube
Isaac TV. Oh.